n'ifoto yayo muri abakozi b'Imana urashobora gusoma ifoto y'abavyeyi ngaha handitse la famille et les amis sont deux des plus grands facilitateurs du bonheur. Nguyu mushumba wanje uwo namashigikiye uwo natoranije ahimbara umutima wanje nzogufata ndakuzigame ndagutange ngo naho hariko kwifoto yanyu umuryango na ya majambo avuga yuko abagenzi famille et les amis sont deux umuryango aya happy ati hariho abavuga ibinyoma hariho abatukana hariho ababeshi hariho abaescro abo bantu hari igihe bashimirwa hari igihe bakezwa ariko abantu bavuga ukuri abantu bavuga ubutumwa bwiza abantu bavuga amajambo y'ubuzima ubuzima bwa misi yose abantu baremesha abandi abantu bigisha ubuzima rusangi haba ubuzima bw'igihugu haba ubuzima bw'imiryango haba ubuzima bw'ubwoko bwose ati uyu muntu vy'ukuri arakwiye guterwa intege arakwiye kugenderwa tukagira ikiganiro tukaganira tugasangira tugashinganira intahe tukavuga yuko dufashwa n'inyigisho ziwe kuko n'abigisha ibinyoma barashigikirwa n'abigisha ibinyoma baravugwa cyo n'umuntu nkunda ntaco inyigisho ziwe zirashika ku mutima zikankosora uratwubaka urubaka abantu benshi mbese n'isi yose urayubaka kugira ngo Imana itanga uwo muco wa mbere igice ca mbere no tangura gushima ikindi gice ca kabiri nico gushima ukuntu ukunda igihugu urakwiye ku aha ni twe tuje ngira bamaze kuza imbere ngira hariho n'abandi bazoza n'inyuma yacu urakunda igihugu kanavyerekana abantu bose bakavuga ati ego turasumana akunda igihugu akanakivugira muri make je navuga ati uwo muntu arakwiye uwo mutera intege kuko abagabo nka mwebwe muri bake nze nta nabo ndabona ubahuka bakavuga ati jewe hako nomba imbwa imyaka myinshi nofuma intare umunsi umwe je naranyuze kazi ubaye aneza murakoze rwose kabisa asani muzese yego nshuti yawe wewe baziheberi nabonye umukozi w'Imana muri sayi wawe ndaryohewe
karibu karibu yego Mana utunganye, Mana uzi byose kandi ushoboye byose, urabereye gusengwa, urabereye gupfukamirwa, urabereye kwambazwa, urabereye gutazirwa, urabereye gushigwa hejuru, urabereye kwitwa Imana. Turagushimiye nyagukora ku ngoma kuko uri Imana idukunda, Imana itugirira neza buri kanya. Turiho Mwami kuko waturinze ukatuzigama, ukaturinda imitego y'umugwanizi, ukaturinda kugwa mu byobo aba yatwimbiye, ukacagagura imitego yose aba yaduteze. N'umugoroba Mwami turanezerewe kuko Mwami integuro yawe ari nziza. Turagushimiye Mwami we waremye urukundo ukarusha imitima y'abantu, maze nyaguhora ku ngoma ngo nyine rukabahuza batari bazinanye. Uyu munsi Mwami turanezerewe umuryango wacu, watugiriye neza, udukoreye igitangaza, udukoreye Mwami cyo tutigeze tumenya ko cyobayeho kuko mu nteguro zacu nta byarimo. Mwami twarabasengeye kuva tukibimenya, none Mwami turagushimiye ko wakomeje ukabarinda, ndetse Mwami ukabashigikiye intambuko zabo, ukabaherekeza ukabashikana ngaha. Mwami twicaye hano, twicaye mu rukundo rwawe, tugira tuyage nyaguhora ku ngoma, duhujwe nyaguhora ku ngoma n'izina ryawe kuko ari ryo rihambaye. Urabana natwe wari wowe umutumire mukuru, ibyo tujya kwihereza byose tubiha imibiri, kuko Mwami imibiri yacu ari ingoro za Mwemu Yera. Urabiha Mwami umugisha wo gukomeza umubiri wacu, maze imitima yacu nayo Mwami yame yuzuye amashimwe. Nyaguhora ku ngoma, ibyo ukoreka byose turabikujeje, ubugingo bwacu tubiza amaboko yawe, amaraso ya Yesu Kristo atwikire buri muntu wese ari hano, maze ikiganza cyawe cy'ubushobozi Mwami tubere inkinzo. Urakoze nyaguhora ku ngoma, uraduha n'ibyo tutagusabye, muri bwa buntu rwa rukundo rwawe, mu izina rya Kristo Yesu dusenze gutyo twizeye, amen. Karibu cyane reka papa buryohe barampata ibibazo muri barantega imitego iminsi yose ariko ufashe kuyitegura ariko ufashe iri barantega imitego none nawe ni intare yego kandi nawe n'ubutanyerera umunyakirundi ujya mama avuka ko mwo ndamuzi cyane amagi gatsinda tugenda turi bamwe.
tugire Kristo Yesu ashimwe. Umunwa ni jewe ariko ijambo ni ry'umuryango munini cyane, umuryango w'abantu benshi, bamwe naba bari ngaha abandi basigaye inyuma. Mbere no hera gusaba imbabazi ko hari abo vyagoye bitabavuye ko ico gituma habaye gucererwa gatoya kubera twaguma tuvugana, ariko uburyo bwo kwiyunguruza bwabagoye kuko baje bava ahantu kure mu Ngozi, abandi barahatandukanye mu buzi bwa misi yose. Rero ariko turavuga tuti urubanza ntirusiba. Rero twaje duserukiye benshi cyane abatwazananye. Rero hariho ubutumwa twaje dufise bwabo, hamwe natwe twashoboye gushika ngaha aye twatubiteka no kwakirwa muri runo rugo. Rero mwakiri intasho zabo baturungikanye, murazakiriye. Okay, rero turabanje kubashimira cyane mwatwakiriye kuva tugishika ngaha kuri protokole nziza cyane twabonye ku nzimano, ku kiyago. Nukuri ahantu naho kuba, ahantu ni muhira, ahantu by'ukuri hararyoshe, hari amavuta nyene yo kwa Apotre. Murabona yuko hashajije. Rero by'ukuri nkuko ubutumwa naje nzanye kandi tuje tuzanye n'aba twazananye, ubutumwa bw'urukundo, ubutumwa bw'ubumwe, ubutumwa bw'ubucuti. Haraheze igihe hariho abagenzi bacu turi kumwe, aho dukunda kuba tubaye Ngozi canke n'ahandi, mugabo muri rusangi abo dusanganwe bipfuza gushika muri runo rugo, ariko ntibiba vyoroshe nyene. Ni urugendo rutari ruto kugira ngo umuntu ategure kuza ahantu kumbure ataramenyereye. Murabona twebwe turavuga hariya muri Nord na hariya muri Sud, nubwo twitiza ngaha mu gisagara ca Bujumbura, ariko turavuga Ingozi n'Imwaro muri rusangi. N'ahantu hameze nk'ahatandukanye uravye ikirere ko kireha. Hanyuma rero hari iciyumviro catujemo n'abo turi kumwe, turavuga tuti rya mutama rya muryango turakwiye kuja kubagendera tubaramutse. Iciyumviro aho cavuye ku kuntu wa mugani bavuga ngo umuntu niwe yitera iteka, umuntu aritera iteka canke akagiyaka. Rero iyo uryiteye n'abandi barari gutera. By'ukuri intumbero nukuza gushima novuga bashima ikiyago, bashima inyigisho, bashima ubutumwa bwiza, bashima ukuri kuri umushinga ntahe Apotre. Baravuze bati turi kumwe duteranye, baravuga bati by'ukuri mutama Apotre hariya turakwiye kuja kumuramutsa. Ati hariho abavuga ibinyoma, hariho abatukana, hariho ababeshi, hariho abaescro. Abo bantu hari igihe bashimirwa, hari igihe bakezwa, ariko abantu bavuga ukuri, abantu bavuga ubutumwa bwiza, abantu bavuga amajambo y'ubuzima, ubuzima bwa misi yose, abantu baremesha abandi, abantu bigisha ubuzima rusangi, haba ubuzima bw'igihugu, haba ubuzima bw'imiryango, haba ubuzima bw'ubwoko bwose. Ati uyu muntu vy'ukuri arakwiye guterwa intege, arakwiye kugenderwa, tukagira ikiganiro, tukaganira, tugasangira, tugashinganira intahe, tukavuga yuko dufashwa n'inyigisho ziwe, kuko
n'abigisha ibinyoma barashigikirwa, n'abigisha ibinyoma baravugwa, ariko abavuga ukuri abigisha abatanga ubutumwa bwiza bukiza imitima, bukiza ivyiyumviro, ati abo bantu kenshi usanga bobo batavugwa. Hama rero abagenzi baravuga bati tuzotegura umunsi tumuhamagare tumubaze umwanya, hanyuma tuze tugende tuganire, ati tuje kuza turabirabira ku ma TikTok, tuje kuza turamurabira ku ma YouTube no ku ma Facebook, ariko twishikire ku isoko muhira tuganire, turaba umuryango tubona habaye, kugira tuze dushingira intahe ico twabonye twikorakoreye ko twiyumviye, kuko akenshi usanga mwibarabara aho tugendera amakomantere, ariko kenshi ugasanga nayo makomantere agirwa n'umuntu mutarandaramukanya no mu ntoke, urumva ataranakubona naho uhagaze, ariko twebwe kuri twavuze tuziyo ntambwe kuko ari mu Burundi aho dushobora gushika, akaba umurundi mwene wacu, tuhashike tuganire twicarane. By'ukuri niyo ntumbero yashoboye kudusunika tuza ngaha, nta kindi atari kubakeza, kubashimira ku nyigisho muduha zikiza mu vyumviro, zikiza mu mitima no mu buzima bwacu bwa misi yose. Icoye nico cashoboye kudupusa kugira dushobore kuva hariya aye muri iriya ntara ibirometero bitari bike, hama turashika ngaha. Ubutumwa abatashoboye gushika babuturungikanye, baravuga bati mutangugende mutubwire yuko bagushimira cyane, ari naco gituma banagomba no muri aba twagendanye sinirirwa ndanabadondora ngo umwe ngo yitwa naka, murabona ko abantu b'abagabo n'umwe wese araza kwivuga izina kuko intumbero ni yayindi, nimwe twese twaje mu bumwe, twaje twese turi mu ntumbero imwe, ariko hamwe n'ivyo hariho novuga kera uriko urasoma muri Ancien Testament canke mu gitabo ca Bibiliya mu butumwa bwiza, Ancien Testament Isezerano rya kera, hariho uravye intumwa canke uravye abatwitanga imbere kuntu bakora, bashitsa bagiye ahantu bagashika nko ku musozi, haba gusenga, igikorwa cose bakora bahasiga ikimenyetso c'icibutso kizoza kirabibutsa urugendo bagize n'ico bahuriye mw'urwo rugendo, bakahasiga ikimenyetso kugira n'uzorengana ahashitse aravye hirya no hino avuga ati hari ahantu hari ikintu cahakorekeye. Kandi ko twe twagendeye n'umuryango, turavuga tuti ni umuryango ugenderwa, ni umuryango witurwa, wakira abantu bose, kuko ni w'abakozi b'Imana. Turavuga tuti natwe tugire ico twokwita mu gifaransa ngira acte prophétique canke ikimenyetso aho umuntu wese azoba agendeye ngaha muri runo rugo azobaza ati none kajya kantu ni gute, mukaca namwe nk'abo mu muryango muvuga muti naho azoba hararenganye imyaka myinshi muvuga muti ahantu harigeze guca abantu nuko, kandi tukaba tubashimiye ko n'abana baje, kuko abana nk'aba aye bobo baracasigaje imyaka myinshi, canke hari igihe usanga bamwe nabonye hamwe nk'abakobwa ugasanga barasohotse bazanye nk'umwuzukuru kwa sogokuru kwa papi no kwa mami, bagaca bavuga ivyo ari vyo. Rero twebwe muri rusange ico kimenyetso c'urukundo nico kugira ngo bimenyekane ko twaciye ngaha, kandi namwe muze mwibuke ko hariho abantu b'abakunzi, uwundi muryango munini wagutse cyane mwarose mufise uba ahatandukanye, ni nko mu gihugu cose niko novuga, kuko twese nkuko mutubona ngaha nivyo twaje tuva Ingozi, hariho abakora ibikorwa ngaha i Bujumbura, hari ababikorera no mu zindi ntara mbere no hanze. Rero turavuga tuti dushike muri no rugo bigaragaza umunezero, hanyuma dushitse n'isezerano ry'ikiyago twigeze kugiriranira umunsi umwe nabo twari kumwe.
rero ntitwayaza amasigara cicaro nabo twari kumwe ico gihe twashoboye gushika ngaha nagira nce nsimbira wanze gatoya muntunge mutuma muratera inkuru ntacu hanyuma ngendaho hanze nore ico kimenyetso c'urukundo c'ubumwe kugira ngo n'abandi badutumye tuze kuronka inkuru tubabwira tuti ubutumwa mwadutumvikanye twabushikanye murakoze mama apota ngaho nyene nisa turikota barahera ngaha murashobora guhaguruka muhere apotre rero aha turugurura turacurure harimo amajambo y'Imana n'ifoto yayo muri abakozi b'Imana urashobora gusoma ifoto y'abavyeyi ngaha handitse la famille et les amis sont deux des plus grands facilitateurs du bonheur. Uyu mushumba wanje uwo namashigikiye uwo natoranije ahimbara umutima wanje nzogufata ndakuzigame ndagutange ngo ubera abantu isezerano n'abanyamahanga babira umuco byoraho naguhamagaye mu bugororotsi mvuze ibi biri muri Yesaya 42 kuva ku murongo wa 6. You are the light of the world. Amen. Nayo majambo ko muri abakozi b'Imana rero murashobora gufata agafoto Yego. murashobora gukuramo mugafate kuri ifoto niyo Kiko naho hariko ifoto yanyu umuryango na ya majambo avuga yuko abagenzi umuryango n'abagenzi facilitateur du bonheur aribo bantu bakuru bashigikira umunezero w'umuntu umuryango ibintu biri munsi ndabitekura Kanacho nikizimanye ka hefe. Yesu ashimwe. Amen. Kuri nande nabanza gushimira Imana mushobora byose. Iyo yadushikanye ngaha. Metero twagize bishikijana na 40. Imana yadufashije kugira dushika amahoro. Tubanza tukashima n'urugo twagendeye. Apotre bayahaga umukozi w'Imana twemera cyane aduhanura tukatwigisha twaze tumuha amashi dushimira Imana ukuri zinokurirwa ndarandira cyane umugenzani yashoboye kuvuga ibikenewe cyane kono havamara umwanya w'abandi kuko ibyo kuvuga byo ntibibuze no kuri turagushimiye cyane twebwe kugira turinde tutore ikiyumviro twaricaye turaba nk'uko yabivuze turavuga ati tuzatwumva mu bindi bihugu abandi bashemagiza abantu b'inkozi z'ikibi barisha abantu hariya bakabatera amashurwe turavuga ati none ko twe dufite umuntu natwe ameze nk'umuntu yatwitangiye muri kino gihugu mu kutuvugira ubutumwa no mu gukebura abantu tuzotora umunsi turabe dushike mu rugiwe turyoherwane n'umuryango buya twabipanze keshi biranka ubwo uyu munsi twavuze ati turishitura tugende ibyo by'ibitoro ntituraba mpaka dushike ku mutamba wacu none Imana yatugejeje
nukuri turagushimiye turagukengurukiye mubandanye uvuga ubutumwa ubuki twe tuzobugura mubandanye agahugu kameze neza rero uratuvugira hari ibintu duhora dusanga tudashoboye kuvuga mu guhugu kabinyanyura mu mvugo itababaza hamwe n'uwo bishikiriye bimutumbereye asanga mbega yabivuze yisunze iki agahiga iyo mvuga akayiyobera muri make imana yaraguhezagiye yaraguhezagiye cyane bahananye kabisa ubutumwa imana iguhezagire n'umuryango wawe muhandanye kuryoherwa ndabona abakobwa bariko barakura baragera mu bigero n'abahungu ejo bundi hakagira igiseruka mwirere tukuduhamagara tukaza kugushyigikira kandi murakoze cyane jewe twabara twana Eleveri ntibagiye kwivuga izina ubwo bese banze ku izina rya Gikoko rwose injyana amakuru no muhu mwiza igikoko canke ibindi ko vyonona nibyo nuko tugire Kristo murakoze je nitwa nkuru nziza Jasmine baye ndashima cyane nshimira Imana yatugejeje kw'igiciyumviro abantu benshi bafise umunezero mwinshi cyane yego nugushimira bwa mbere Imana niyo ya mbere dushimira kwanza ama twongere dushimire nawe nyakubahwa watwakiriye mu rugo rwawe twakwipfuje ukatwemerera umunsi wose muzoshaka kuza ndi tayari ni ijambo ryatunezereje cyane rwose ibintu novuga ni ibintu novuga ku mice kubiri bwa mbere nabanje kumva umukozi w'Imana utanga ijambo ry'Imana rinonosoye rigosoye neza kuva kera c'imyaka myinshi mbese avuga ati umupasiteri ndakwiye kumubona burya naho ndakubona urengana nanjye ndi nk'ahantu havuga ati ntaco ujya n'umuntu nkunda ntaco inyigisho ziwe ziranshika ku mutima zikankosohora burya uratwubaka urubaka abantu benshi mbese n'isi yose urayubaka ku ijambo ry'Imana itanga uwo muco wa mbere igice ca mbere no tangura gushima ikindi gice ca kabiri nico kugushima ukuntu ukunda igihugu urakwiye ku aha ni twe tuje ngira bamaze kuza imbere ngira hariho n'abandi bazoza n'inyuma yacu urakunda igihugu kanavyerekana abantu bose bakavuga ati ego turasumana akunda igihugu akanakivugira muri make je navuga ati uwo muntu arakwiye uwo mutera intege kuko abagabo nka mwebwe muri bake nse nta nabo ndabona ubahuka bakavuga ati jewe hako nomba imbwa imyaka myinshi nofuma intare umunsi umwe naranyuze kabisa umva rero avuga ati uyu muntu rero nje kwijeba ushoboye hongetse noshika imbere yiwe nkamutera intege kabisa nkamubwira ati turi inyuma yawe abarundi benshi turi inyuma yawe umva rero je no gushimira Imana no ngashimira nawe n'umuryango wawe hajya niyo mu isengero turagukurikirana inyigisho utanga avuga ati je umugore wanje namukunda bijya biha inyigisho abantu benshi cyane kabisa umva rero umuco w'isi kandi si kubana Burundi gusa kuri isi yose nakubona inyigisho utanga ni nziza cyane kuri jewe n'umunezero kubona nshobora tuvyiyumvira nkacasanga tubihuza n'abandi barundi benshi aha burya turi benshi nuko tutashoboye hari byatugoye bamwe abandi byabagoye ntiworonka aho kwakirira ngira ufata stade kabisa numva rero ku ruhande rwanje n'abandi benshi nuguha intege ubandanye urwanira igihugu kivugira mu makungu ko hariho abasuzugura Burundi bakibaza ko menya nta bagabo barimo urerekana ko Burundi rumwe abagabo nukuri Imana ibaheza kira rero n'umuryango mwese
murashyigikiwe n'intare nukuri mureme natwe turaremye aratuvugira tukaryoherwa niho mva mweho birarenze uvuze ati jenje mu rugo ngasanga umuntu arimo arankubitira abana cyangwa n'umugore sinoshika ndaba ko hariho noshika mvuna nzobibaza mu ibyabaye mu nyuma natabaye ibisigaye bazima namwe atabikunda n'ukuri turaryoherwa rwose turanezerwa cyane ugume ku kivi n'ukuri turi inyuma yawe murakoze cyane imana ibahezagire umuryango mwese iyo bavuze yuko bagira bazi gukoraba nanje mu cyumviro cy'abagenzi nuko nyine naravuze ati hari ikintu cyakunda kumbabaza ugasanga umuntu kuri stati ashizeko nk'akajambo keza ka nkuru nziza ari uko yapfuye ariko akihari yamuvuga nabi kuko iyo abantu bashimira umuntu ari uko yapfuye reka reje ko nkunda mbayahaga reka nze nifatikanye n'abandi ngende kumushimira akihari rero naje kugushimira nkaba kubona uvugira igihugu hakuru je narakunda histoire mu ishuri je suis licencié en économie akunda histoire kuntu Republika ya mbere yabaye ryari Republika ya kabiri y'abagaza yabaye ryari Republika ya gatatu ya buyo yabaye ryari hari ibiganiro maze imisi cyangwa kuva kera ugira bigatuma umuntu yisitiwa iyo utazi igihugu cyawe cyavuye biragoye kumenya niyo kije ntushaka gutera imbere n'abana babyumva utazi ton histoire est-ce que Burundi ntare rugamba yaruwaye ntare rushatsi yaruwaye ibyo bintu birangyohera kandi ukabivuga nk'umurundi igihugu cyabayemo division nyinshi barabizi bitandukanye byagiye bidukomeretsa cyane basanga kuno ugiye kurongora bakubwiye ati nturongore naka kubera kuno wewe rero urahagarara harageze igihe turi kumwe na madamu tese ko umuntu ntashira muri risk abana biwe madamu niko yambwiye ngo none ngo bantu ngo nk'abavyanka ko turabarasoma ama commentaire we wavuze ko udasoma jewe uyeje kuvuga ca ndabo ama commentaire kuri musi ya video cyasanga benshi ngo barashima nukura abarundi benshi barashima n'abadashima ntibataka kuri wavutse kuko wavutse ukuri ntiguhinyutse ukuri ni kumwe rero nuko resi simara umwanya w'abandi no gushima Imana ibahezagire inabarinde dusaba n'igiko cyo bashikikira gusumba murakoze cyane Sashim. Nanje ndi mutamita amacumi make bakunda gutazira amadisi jewe rero nanje mbanza shimira Imana tugejeje kwintego yo kugendera mu rugo wahezagiwe n'Imana uvuga gutyo rero intumbero jewe ku giti ciwanje ko byinshi bandi bayivuze mugabo nanje numumengo noshira hakanje jewe nukuri abe nashimira Imana tugejeje ngaha kandi katugeza ko iki cimbiro n'abandi bagenzi kandi gabeshi nubwo unabatashitse ngaha beshi bijya ibintu barishigikiye kandi no kusana nawe nashaka babisiguye jewe rero ku giti ciwanje nagomba nababwira yuko bijya muri tubaze guhura mu ikorana katari gake n'igitega twarahuriyeyo ndazi twa turi imbere yanyu twa abantu benshi mugenda muramenya umwe ariko mu ijambo rimwe mwumve yuko igikorwa mukora ikivi muriko mwumve ko abandi benshi tikurikira kandi kitwubaka kikatwubakira na societe rero byinshi abandi babivuze mugabo ukuri aha twashatse gukomeza mu gikorwa urimo kuko benshi ntwarituzi ariko turakuzi ko gutangura igikorwa kuko ujya turakurikira burya abandi turakurikira nubwo bana abantu benshi wanashaka hari ibintu babazi ntibabishira habona ariko ibintu nk'ibyo mukora ijambo ry'Imana mutwigisha ibikorwa mukora burya turabitaruka turavyumva
aha rero no kugira ngo ukomere mu gikorwa urimo wumve yuko udatamba wirorera naho wobona abashi batagira commentaire ariko benshi barikurikira bagasoma bakabona abavyumva ababikunda abatabikunda ariko tukayungurura rero mu ijambo rimwe nkavuga nti mukomereze aho kuko ntawe utinya kuko burya kubaho canke kutabaho si uko umwana w'umuntu rero ko Imana yarahezagije ico ciyumvira izo mbaraga abandi benshi badafise ni mukomere kabisa turabumva kandi turabakurikiye turakomeje rero nakanya si kenshi sawa ego rero burya sinteye intege mwebwe mwenyene nteye intege urugo rwose bane mukiri inyuma ico mutamwe mwarakora umva ko natwigo hanze tubyumva kandi tukabikunda namwe ejo muzokurikira mutama na mama ejo namwe mumutere intege n'abandi bazoze kubashimira ntijugarikirize ngaha gusa bazoze no mu ngo zanyu namwe baze baraza babashimira ati ibyo mukora ibyo muvuga turabyumva kandi bigatubaka ni ikintu ciza rero n'abakozi b'Imana twabuze nk'aba muri iki gihugu tuzakuronka abakozi b'Imana nk'aba naho bacumi gusa igihugu tuba kigiye ahandi hantu kumbe tutamenya nukuri nagomba ndabwire yuko Imana yarahezagiye kuko abakozi b'Imana nka mwebwe ntabwo dufise rero bashaka kubana hari kumva atarigaragaza mugabo kumva adigaragaza mu kindi gihe ariko mwebwe ho muri no munsi murashaka ku ntambwe ya mbere kuko burya abarundi turafise ubwenge naho n'umuntu agenda yinumiye ariko uri mukuri n'utari mukuri turategera tukumva umuntu ashaka ko igihugu kibandanya abantu bisanzura bakumva ko babaye mu rukundo rw'Imana turababona turabumva turakunda impanuro zanyu inyigisho zanyu ataburyajya burimwo atawusima burimwo ataguhenga makurimwo ivyo nukuri Imana ibandanye bahezagirira kandi bandanye barongora rero avuga nti Imana turabira abandi nka mwebwe n'imiburi izira twongera tubashe kwinezererwa mu gihugu c'Imana mu rukundo rw'Imana akoza tugire Kristo nahangejeje ego tugire Kristo ego hanyuma rero nanje nitubashe n'Imana yinoso ego hanyuma rero byinshi babivuze aba bagendanye ariko rero nanje mfise akabijya kari muri byo jewe nambaye haga tuzinanye turabajene kera gose dusangira ka musteri tutarakizwa yiga kuri Esther nanje ico gihe nakora ahantu bita kwa Karibu niho yari hotel ya mbere imwaro nziza iyindi yari yo kwa Epitas bayagana kandi yari Gisozi naho ntibashikira aho abategetsi bashikira iwacu rero jewe rero nkakira bitwa Terasi Runguruza ba Prosperi beshi nyene bashikira hari rero mbaye haga nawe yamye kuva kera yegera aho abantu bakuru bari ico rero ni kuva kera naho yarakira umunyeshuri rero jewe rero tumenyana muri ubwo buryo tukaza turatera inkuru tuyaga yiga kuri Esther hanyuma rero Imana yampezagije nkaca ndamubwira nti ngo dusangire twarakundanye mugabo gusa nabonye kubera yavyibusha nanje nkavyibuha tuca turibagirana ariko kumbura ubu ego nuko hanyuma reje numvise ko byukuri twoza kumuramutsa nanezerewe gose mbere ndasiba n'ibikorwa byinshi nari mfise muganda avuga nti sishobora kubura kwa Apotre none nanje ndanezerewe nariko ndabaza bukebuko uyu mwana ndamubaza umuryango ukungana sanze Imana yaramuhezagiye ego mbere mu mwanya turaza kumusaba twereke numvise ko umwe ari hanze wa mbere uraza kubitubwira neza nuko rero hanyuma rero twe tukaba tunezerewe tubonanye imiryango mfise umuryango munini w'abana bane nawe ufise abandi twahirukana turi abana nuko none rero turashimye gose turakengurutse ibisigaye n'ukuri turashimye n'ukuntu mwatwakiriye neza ntawe uvuga byinshi gose Imana ibahezagire amazina ni Fernandin Nshimirimana nkaba kureba ibikorwa hano Bujumbura mugabo n'Ingozi dufise ibindi tukikora imwe hanyuma nanje ncumva ko hari abantu kandi dusanzwe turi abagenzi bariko
baritegura kuza kuramutsa umukozi w'Imana Apotre Mbayahaga. Jewe bijya bavuga bati mbega mbanze kwiyumvira sinigeze ntora umwanya wo kwiyumvira. Nahise mvuga nta ahubwo noba mu bambere. Kuko n'umukozi w'Imana dusanzwe tuzi dukurikirana umwanya munini dukunda kandi. Hanyuma rero turashimiye Imana yadushoboje gushika hano. Nkuko bagiye babivuga by'ukuri ni benshi turi kumwe nubwo bitakunze ko bashika hano mugabo aho bari bose bashigikiye kino cimvi. None rero novuga nti ubwa mbere Imana yarabakunze. Hanyuma kandi yarabahaye umutima ufise abantu bake muri kino gihe. Kubera abantu benshi muri kino gihe novuga ko ari bantirumveko. Tireka ninumire ibi bizovuga abandi cyane. Kuba rero nitanga mukagerageza kuvugisha ukuri mukagerageza kuvuga ubutumwa nka kujya mu buvuga ese ibintu byabeshi muri kino gihe. None rero twebwe ahakuru nkuko nabandi bagiye barabivuga no kubakomeza Imana ibongereza izindi imbaraga n'izindi ntege. Byukuri benshi naho mwohura n'imborerwa irakubwira ati ubutumwa Mbayahaga avuga buratuhimbara. Musanze yaborewe n'ukuri arakubwira ati n'ukuri ibintu avuga n'ukuri kudateye amazi. Kubera ari abavuga bati ukuri ntiwo kuvuga kose ariko ukuri haba mu ishengero haba mu biganiro kanaka uravuga ukuri umuntu kugapfuma kugenda kuramujya mugabo yakumvise. Ico ni ikintu gikora ku mitima y'abantu benshi nk'uko uyu mwene data bivuze ati abantu benshi barabyumva bakinumira mugabo hajya baba bavyumvise. None rero nta birebire nk'uko benshi bajya barabivuga ahubwo twogusabira ayo mavuta. Ayo mavuta nasubire yongerekana. Uyu mama ngaha afate neza ayo mavuta yasengere abe menshi. Jere n'ikindi twosaba Umana kubera hajya ururimi rurarema. Ayo mavuta rero naduga handi hane. Amen. Amen. Ayo mavuta naduga handi hane kubera abantu bataravyumva kumbura. Imana rero ikwagurire twama tubona abitwa ba Jesmeya bavugira ku hingisi yose. Namwe ibaduza handi hantu mushobora kubivugira abantu bose bakavyumva. Je nico numva no sab. Hanyuma ikindi no sab urabona ko twagukunze twebwe. Amen. Amen. Burya twagukunze. Kubera ariho abantu usanga bagukunze we ntubakunde. None rero ko twagukunze nawe ndagusabye dukunde. Kubera burya kugira turinde dufata ikiciyumviro nuko twagukunze mu mutima. Hanyuma rero ko twagukunze nawe uco dukunda nitwashika hariya nuwo muzohurira mu nzira wese muzomenye temwe ati nubwo ntaje kiriyagiye tuje nari naje nawe uzogumva umunezerero. Hanyuma nibibi vyuno munsi gusa urabona iyi meza ko ari nziza turavye ingene mwatwakiri. Je niyumvira ko bitoherera ngaha n'ikindi gihe no kwiyizi. Yego hanyuma nkazana abana n'abati kumwe bakazana abana namwe mukazana abana aho turi umuryango kwabo kagusumba ngaha vuze ngo Imana nibahezagira. Amen. Kumbure nibasubira guhura nubwo batoba babifashe mugabo bazi bavuge bati ujya muntu twaramubonye muhira cari ico twari twifuje. Rero nyako Apotre kuba mama Apotre n'umuryango n'ababanyi n'inshuti twebwe amajambo canke ubutumwa twari dufise bwa rubwo gusa nuko twokwama turi mu ideni ry'ubumwe n'urukundo. Twebwe tukama tubifuza nkuko umuvukanye hajya bivuze natwe mutwifuza. Hama tukaba dushimye ko twungutse uwundi muryango mu miryango yindi twari dufise
turi ngaha dufise aho twavuye dufise imiryango twasezeye abafasha n'abana gushika ino saha baraza aho turi bamwe turiko turishura bariko baratubaza bati bigezehe ko mutaza kugira mutubwire ko vyagenze rero twebwe rero turashimye ko twungutse umuryango mwiza umuryango w'iteka umuryango w'abakozi b'Imana hanyuma mutwakirire ubu butumwa Imana ibahezagire amen. Umunsi umwe yavuze ngo naranezerewe rwose igihe bambwira ngo tujye mu nzu kwa data, nanje bavuga yuko twe n'umuryango wanjye twanezerewe rwose umunsi ntangura kumva amakuru yuko hari abantu bazoza kuturamutsa. Ushiko n'umunsi abana bari bakimbaza ati nega papa abo bantu ni bande, ni n'ukuri nkabamenye. Mugabe icyo numvise cyo bazanywe n'urukundo baje kuturamutsa. Biraryoshe kumva kuko mw'isi nzima nta muntu n'umwe numvise yanka ko yokundwa. N'ibitigira byinshi by'abiyahuye burya babuze abantu babakunda. Bahitamo kwiyaka ubuzima. Novuga yuko nari niyumvira ijambo njya kuvuga ariko ndaribura. Ndibwira mutima nahora nzi ko nzi kuvuga mura no munsi aho mpera simbona hariho. Rero nobashimira cyane gose, ngashimira n'imiryango yanyu kuko mwaje ari uko bazi iyo mugiye kandi bashigikiye urugendo rwanyu. Cyo munsi wa mbere ntangura kuvyumva umutama niwe twahuriye ahantu ndi gufata agakawa, sinari ndamuzi ryari rya mbere ndamubonye, ndamuramutsa aravuga ati burya rero wa muntu ubutumwa bwiza ushikiriza buraturyohera cyane kandi ni kumwe n'abantu benshi tugomba kwiza kukuramutsa. Ati tuvuye Ingozi nabifashe nk'uko umenga bishobora kuba ari byo canke ngira sibyo kuko ni rya mbere mbonye ibi bintu bibaye. Jewe rero nibaza yuko uwo kwishira mu kibanza canje murumva yuko n'umunezero ugoye kuvuga kuko abenshi bya mbere n'amasura ni rya mbere ndanayabonye umugabo urumva benshi bankundira umutima bakanshikiriza isengesho n'ibyifuzo bindi ukumva nyene yuko Imana igenda ikora ibitangaza hirya no hino. Rero bwa mbere no banza kubashimira, ngashimira nawe mutazananye mugabo bari biteguye ko muzanana muri ko turamukiza n'imiryango yanyu kuko ujya arangije kuvuga ubuye avuze ati ntikibe icambere kibe n'icanyuma. Burya baravuze ngo akafuni kabagara ubumwe n'akarenge. Ubwo ko tutari tubizi muga tukaba tubimenye. Ingozi turahazi twama tuhaza. Ikindi gihe natwe rero muzodukundire uko mwaje mungana twoza turavuga ngo tuzohera kwa naka bizohaba bitugora dusange tuhagiye imyaka myinshi mugabo natwe muzi ngo ni mwabidukundira. Noshorera abanje bose tuze hamwe namwe tuze kubaramutsa tubasanga ahantu ntabwo tuze dushishiriye muri kumwe n'abafasha banyu n'abana ntibiherere ngaha. Rero ndabakengurukiye ku majambo atandukanye mwagiye mushikirije. Bwa mbere hoho isi irimo intambara, ukuri n'ikinyoma biragwana cyane kandi ntibiziga bibana neza n'umunsi barimo. Biri mu rubuga rw'intambara biriko biragwana kandi ugiye kuraba ikinyoma gifise ingabo nyinshi ariko uko biri kose intsinzi niyo kuri. Rero twebwe nibaza yuko umukozi ikintu ciza cyo kudutera intege iyo umuntu ariko aravuga ubutumwa ni nk'imbuto aba ariko arabiba ariko atababona aho izokwerera canke ngo yimbukire mugabo nk'iki ni ikintu gitera intege umuvugabutumwa kigatera intege umuntu yafashe icyemezo cyo guhagarara mu ruhande rw'ukuri
murabizi yuko iyo umuntu agize ukuri avuga abarundi murabizi hari igihe bavuga ngo ntirumve ko cyangwa kugira ngo sinite mu bitandaba cyangwa avuga ngo nta guhandwa ku rurimi ikirenge kiriho umugabo kwa kuri utavuze ugasanga guhitanya abantu benshi iyo rero icyo kibaye burya abo bantu bose baguye muri uwo mutego witwa ikinyoma wari uzi ukuri ntukuvuge imana ibaguharurako ni byiza kuko benshi bavuga ngo ntitwokwiteranya na banaka botwinuba botuvuga nabi bontuka ibyo rero bitinya kuvuga ukuri biragoye rero nagira ndabashimiye cyane ndabashimire kuri izo ntege muduteye ni icyemezo umuntu aba yarafashe kuko si kenshi umuntu aronka guterwa intege mu gihe abandi benshi baba ariko baragira bati ibyo bintu avuga biragoye muje mu gihe cyiza kuko maze iminsi mu bihe bitoroshe banashaka murazi ibyo tumaze iminsi dushikiriza ku buzima bw'igihugu n'akarere aho usanga hari amaterabwoba menshi batubwira ko bavuga ati ibyo bintu utabihagaritse tuzogira kuriya aterabwoba bati tuzokwica ibintu byinshi cyane mugabo kugira ngo bumve yuko ucika intege ukuri wari kuravuga guhagarike iyi rero ni intererano ikomeye cyane mutanze kuko ni ikimenyetso gikomeye imana ibitanze bivuga ati komeza kuko icyo uri kurakora kiriho kiyashika ahantu kandi kirakiza ibitari bike si mwebwe mwenyine hari ababitwandikira bakatubwira ati nimukomeze mugabo ugasanga bihereye aho washaka mugabo nabyo umuntu yabibashimira rero mu gihe nk'iki umuntu asanga ari mu mamenase menshi ikintu gihambaye cyane mukoze icyumviro kiziranye ingozi ndagishimye cyane kandi nk'uko mwabivuze ubutumwa tuvuga ntibugarukira ingozi gusa bushika iwanyu bubanza guca i Bujumbura n'Akayanza bakazomora kubashyikira bukanarengana bukajya n'ahandi rero hari ibintu umuntu ajyamo yamaze kubiharura ugaharura n'inkurikizi zabyo sinobabesha ntawabintumye uretse imana gusa imbuza yuko mu mutima sinumva noryama ngo sinzire hari umuntu ariko aravuga ikinyoma canke avuga nabi igihugu cyacu ca numva revolte sinzahizanana umugabo nkavuga ntuko biri kose singomba guhaguruka hari umuntu ngomba kubeshera singomba guhaguruka ngomba gusubiza ikinyoma ku kindi ndagomba mvuga ukuri uko kuri kubera icyo kinyoma bakironderamwo inyungu gutesha abantu inyungu urabizi n'agatwe baragakurako mugabo ukavuga uti kame ugenda ugize icyo usize ku musozi nubwo byoshika n'ibisanzwe kuko umuntu w'umugabo atinya gupfa ntaba ari nawe wanashaka kubona babitinya twama tubaherekeza bakagira atacyo bakoze abaherekeza tugatanga n'ikimazi n'umuzara tukitahira kandi ukuragiye gupfanya rero byiza ni uko umuntu wese yomenya imana iranka umunyabwoba ukajya mu gatwara muzokabwira n'abantu uzogira ubwoba bw'icaha uzogira ubwoba bwo kubesha no kuja mu mafuti no kuja mu bintu bitari byo ariko mu by'ukuri hageze kuvuga ukuri kuvuga atabwo bufise utitaye ku nkurikizi zabyo nicyo ciza kuko ibintu bigoye igihugu ni ikintu gikomeye cyane ku buryo ukibuza ububuza ibintu byose nta kintu ubuzigaranye nubwo boguha ingurire imeze gute kugira ngo uhemukire igihugu cyawe uzoyirya yihere mugabe igihugu kigupfanye ipfana nacyo nta muntu n'umwe naho yotunga amafaranga menshi iyo atari iwawe yumva yuko afite iteka rikwiye ni ukuri ntibikunda urababara ufise byose mugabo kubera utagira uburenganzira utagira iwanyu rero murabizi yuko
aya mahoro n'umutekano dufise byatwaye ikiguzi kininiya cyane. Burya twabuze abantu benshi, igihugu cyarabuze abantu baramugaye, abandi barahomba ibyabo, abandi nyine baramererwa nabi kugira ngo aya mahoro turimo n'umutekano biboneke. Ni byiza yuko rero kuba warabironse utokwemera uwundi muntu ashobora kuza kubikwaka. Icyo mwoba mupfa ariko icyo mupfa nacyo n'igihugu. Iyo hagize umuntu azava hanze canke agituka ari hanze, menya namwe ko mukwiye gutera iteye igihugu bakabona ko cyabyagahungu. Nibyo byiza mukabyigisha n'abana, mukababwira muti burya nta muhungu yarezwe neza afise se muzima barashe mu mugongo umwanzi yateye, bafuma gukubita izo mu gituza mugabo uri kuja ku rugamba. Rero ni byiza rero umuntu wese ahari rero byoba ari byiza ko abyumva uko tugafatana mu nda tukagira urunani mu butandukane bwacu bwose, ibyabaye bikatubera ibyigwa, tukamenya yuko tugomba twubakira abana generation ziri inyuma, ibindi bakazobisoma mu bitabo na mwariya twese twabitahuye. Rero ndabashimiye rwose, mukomeze kudutera intege, mukomeze kudutera akamo, n'akamesaje burya karakwiye, n'agatelefone karakwiye, urakavuga ati twumvise ubutumwa byagenze uko nuko kujya vuze ujya mutama w'amarori. Hari n'abantu b'imborerwa n'abanywarumo duhurira muri byo bakavuga ati pote wacu kabisa, none nkawe gashato yareka wewe bisawa mugabo ukumva burya ijambo ry'Imana n'imbuto itabora. Arashobora kuba yaryumvise mugabo ataragize izo nguvu zo guheba ku kantu, ariko rikazomukuriramwo yambuto igakura ugasanga umunsi umwe ararokotse. Rero ntimugatinye kuvuga ukuri, muhimiriza abantu kudasura ibinyoma. Abantu ugasanga bahemukiraniye mugabo umugenzi kubera icyo mupfana cyangwa icyo mwasangiye, aho ugira ngo mvuge ukuri utandukanye abantu, ugahitamo gushigikira umunyamakosa kandi uzi ko atakura arimo. Icyo gihe upfana ideni n'umutima ukamukubuza amahoro, muburana ijoro n'umurango, ugasanga biragoye. Rero banyengozi bana ba mama mwakoze, sinumva ati ngira twebwe tuje duteba no kuri mutabaye abambere. Yego pe mubaye abambere abo mose tubonye abantu binjira mu rugo tutabazi. Jerevewe narinda muzi ko turakunda guhura mu bikorane bijya by'igihugu, ari muri protocole, ari muri komite bitegura, n'abandi usanga kujya yabivuze mwene data harya muhura mugabo ugasanga ni stade y'abantu ibihumbi byinshi, mukaramukanya ntimumwidondorane. Rero no kuri iki kintu kidukoze ku mutima, aka kantu aha burya umukobwa w'amaboko hagera ndakubwira aramenya ahantu agashira kazoshingira intahe n'abandi. Aka n'akaka ni kado nyene inyuma y'abatumire. Hariho ibintu birimo kabisa kandi bikundwa n'abantu benshi. Aho mwakuye rero Imana ihasubize mwene ibi nyene byinshi cyane, muze muburaho mubibika mujye kubibitsa. Bikoda hava byumva yamaze kumenya nukuri turanezerewe rwose kabisa sinzi ukuri nobivuga, ariko tuzobashimira, twongere tubashimira, tubivugira imbere y'abantu bake na benshi. Tuti twarabonye Imana duha inshuti tutazi iyo zizananye, zapfuye Ngozi ibirometero 150 bakatara amakorosi yose atakene kibazanye, baje kutubwira ati nimukomere turabashigikiye mu butumwa bwiza murimo. Iyi mbuto mu bivyo burya izotuma ubutumwa bwiza bwongera
kwagura imbibe kugira ngo bushikire n'abandi hanyuma imbuto bugizovamo canke umugisha Imana itanga tuzowusangira kuko namwe muvuze ubutumwa mu bundi buryo ba Pawulo bose ntibagiye kuvuga ubutumwa ngo bajyane n'abantu bose hari ababaha ico bifuka batekera agatsima gahiye ati nibashika hari imisozi kurembeje wicara umanyureko urumva mwaho ntimwazanye ibyo gusa hari ibintu bikomeye rero sinovuga byinshi biragoye birananiye kuvuga mugabo umufasha wanjye reka ndamaka jambo sivyo gatobotse hari aho uragira ubwo berekana wera kavuga ati ibi bintu wewe ibintu tigenda bukibuke ariko none ndamuha akajambo kugira afashe gushima hanyuma niyaheza turashobora guhaguruka nka tukabasabira umugisha na mwebwe mukadusabira uwundi hanyuma igikorwa n'imbuto ibibwe ikazokwera ndetse ikaguka ikazoba igiti cy'inganzamarumbu benshi bugama munsi turaja kwidondora mu dusigiye utunimero hano mbese hari abakorera Bujumbura hari abari hariya tumenye n'ibyo mukorera ngaha turasoma tukamera tuti tuje kuraba naka canke aba muri quartier canke naka bimeze gute ni byiza yuko ikintu coba ari ikintu kizokura kikagera kure kikazoshikana mu bana bacu bakamenya bati burya umuvukano wacu wavutse wa musi abanyengozi bamanuka bakaza kuramutsa papa abana bakabimenya two tugenda tuvamo umugabo kazosanga bibyaye n'ubundi bucuti buniniya yego Imana ibahezagire cyane kandi bagirire neza ibisigaye nakarura umufasha nyunganira hanyuma tuduze isengesho mbabare sindabahagaze hejuru ndabubaha cyane rero murakoze cyane kuba kano kanya ubwira nanje kikiriza umunezero uri ku mutima ubundi nyene kuronka n'amajambo yo kuvuga numvise naje kuvugwa nukumenga ibyo nagora aho mpera ariko iminezero irasa by'ukuri nanje ndanezerewe cyane yarambwiye umutware aravuga ati turafise abashitsi ndamubaza ati bahehe arambwira ati bazova Ngozi tibatandukanye ati nibaza ko harimo nabo ntazi mugabo uri yavuze ko azi aramumbwira kuko naje narisanzwe ndamuzi ariko numva ibintu kweri nacumengo biransize ubwenge burya ikintu cyo gukundwa n'abantu ataburyarya bitangwa n'Imana ni Imana ibituma kuko urashobora gukunda ariko ugasanga ntukunzwe ariko iyo bibaye ukaronka abantu bagukunda ukundwa navyo ni ivy'igiciro cyane navyumvise nk'ibitangaza imyaka dufise si mike kandi si myinshi cyane hari abayiturusha nabo tuyirusha ariko kumbure hari umuntu ashobora kuba yaraciyemo gatoya nk'ikintu cyo gukundwa umuntu akabona umengo ni ubugaragwa kuri we bigashika umuntu ugasanga nta rukundo rwinshi ariko arabona ariko ibintu byose ni ibihe rero ndashimiye Imana muri iki gihe tugezemo kubona dufise abantu bashobora guhaguruka bakaza muri no rusago rwacu bakaza bavuga iryo jambo ryo kuvuga ati turabakunda bavuga bati turabashigikiye intambuko yose muzotera mumenye yuko hari abantu bafasha amaboko kandi babasengera
nukuri imana yo mwijuru iki kintu ndibaza ko sinahesha ingiriho rikibona nayo nyene kuko ibona henshi ibona byose ariko nibaza ko iyi image siyeshi cyane ikunze kubibona no kuvuga ngo nifatanije natwe mu biryoshe no mu bibishe kera na kera mwabaye umuryango wacu w'ukuri mwahisemo kubigaragaza ku mugaragaro nukuri ikintu kidasanzwe nanje ndabyishimiye cyane n'aba bana bari babarindiranye igishika kugira ngo nabo bababone uko nabo nyene bumvise iyo ntumbero bwa ati nabantu baje na ndetse ndabazi neza twese twari dukeneye kubabona nukuri turabashimiye cyane turanezerewe gose nukuri imana dusenga ubundi nitwa Nsengiyumva kandi iryo zina banyise nasanze rikora nukuri iyo nsenze imana iranyumva iyo mana nama nsenga ikanyumva n'ubu ndaciye bugufi cyane ndazituraza gusenga ariko muri no jambo imana nsenga yamye inyumva kandi nubikinyumva ibahezagire n'imiryango yanyu iyi mbuto ikomeye mufise mu mitima turizeye neza ko mwayihaye mu ruvyaro rwanyu iyi mbuto igende mu rugo rwanyu inage ishinga imizi urukundo rwagure byinshi gugurure byinshi mu miryango yanyu ibi bintu imana izamibibukira hari n'igihe mwosanga mwebwe muravyibagiye kubera ngo numvise akaye bavuga ngo vyibagira ababikoze ntivyibagira ababikorera mwe murashobora kubona umengo mwabikoze mukagenda ariko imana itaza yibagira ibyiza imana izibika imbuto zimeze neza izamenyuka ikintu mukoze mu muryango wacu ikibahera umugisha amen aho muzofukama muyisenga ibumbi ize yamibagirira neza nukuri turabinezerewe cyane rero nta byinshi numva byinshi byo kuvuga ntibyobura kuko bishitse mu kamaro umwanya munini ngaha twona bigaragaza tugatama turanabikunda ariko kumva z'umwanya nijoro kumbure ntibikunze ariko ubundi munsi byo ukunda umwanya ukaba twarose umwanya munini tuzonanezeranwa tubyine dutambe dushimire imana rero reka ngarukirije ngaha murakoze cyane turabasengera no muzika ntituhagarika uno munsi natwe turabasezeraniye ko uko tuzofatana amaboko nk'umuryango tubashize mu rutonde rw'abantu udashobora kwibagira kuko hari igihe urashobora gusenga abantu muri rusange muga mwebwe namwe tuzodoma ku rutoki tuzovuga ati babandi iryo sezerano tubahaye nuko rero murakoze cyane ivugwa nyene murabibona nyene ku marezo sosiyo kwijambo nyene ry'Imana yamayashikirije ku majambo meze yamayashikirije jeho mbere ntangura kubibona ari uko madame yabishize kuri stade n'umufana wawe cyane kundusha yego naje ndagufana cyane gose kwasi ndagufana nka kumwe kutwofana ba Bface cyane bamuzeye yayi basa tibi na Diamond aje kuririmbira ngaho burya je sinigera mvyuka burya vyahera je ntigize ngenda je sindi mukunzi w'umuziki mugabo je ndakunda ukuri nakujya nyene uri kuravuga uri gushikiriza hanyuma rero nabo bagutera ubwoba babisha none ko bagutera ubwoba ko nanjye noca nimuka ugiye burya twaba tugiye burya nahanye ko nawe uza kugutera jewe nanjye ndi ngaho agenda atashikiye burya turabisangiye izi ngorane burya nimba ari ngorane mugabo nta ngorane zizoba hajya burya igihugu gihagaze n'abagabo ndizera neza yuko ibi bintu nabo hejuru bamaze kuvyumva kandi bamaze kubimenya noneho kira noneho ibyo bavuga utuntu mbona ngaho hakurya ngo turabaki ngo bagora baki ntumbaze page nyene ugasanga urumva kubera umuntu yabavugiye ibintu ntibipfuze yuko umuntu avuga ukuri kandi abanyabinyoma kenshi
bakunda kubamwe abantu bameze nabi bakipfuza ko nakabamererwa nabi ntibapfume bavuga bati naka basi dota yo nahinduka kugira ngo aje no ku ruhande rwacu mugabo bakipfuza yuko umuntu bamena gahanga ariko rero ugiye akaremye ni ikamena nta muntu n'umwe atavukanye basi kandi nta muntu n'umwe atavukanye bakunze hose tugendera ashobora no kwima lift umuntu utagiye no muri ivyo bintu byo kumenyesha Imana ugasanga ngaho mwibarabara ngo rega kijya ngo kigifise umutima mwe nawe ntiwamubonye wagiye wigiriye mu bya urabona ingene twapararanganye mu mutwe ukaza kwibuka no ku muntu muhuye no gusa n'amaguru muri ko muragenda ntubone naka ko mwahuye ngo muramutse kubera ivyiyumviro mugabo ngo rega ngo bajya barishima ngo kubera ngo amafaranga nawe nta nayo arigiye waraye wiyumvira yaza kuva n'iki n'amagorwa nyine ugasanga wagoya ikivumo mugabo kubera imodoka wagendesheje canke wahinduye n'agapantaro ukoze wumva ngo rega ngo bajya amarebe nta n'ikintu kinagoye no kubana n'abantu babashonje ukaba wahuye kandi n'umuntu ashonje hama nawe akaca yibaza yuko atavyiyumviro bibi wowe ufise ku buzima bwawe mugabo akamuyibaza ko vyama vyerana mugabo ntamenye yuko ibigoye bigora abagabo umva iyo umuntu ariko aravuga none ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana riraba ribi umuntu ariko aravuga ukuri none umuntu aca kuzira naharebye Afrika yacu bugiye yagiye gupfira urumva muri Afrika turema urwango aho kurema urukundo ko bugiye ntugire ngo mu bazungu bugiye bitanguye ubu ntuzenya atera Ukraine ntuzeya Putin atera Ukraine bugiye niho bitanguye no batanguye gukozanya kinyuma y'ijya ntambara ntuzenya ya 1944 yavuze ko akunda ntuzenya histoire mugenzi wanje naje bugiye agenda yikunda histoire kuko itwigisha byinshi urabona nka ntuzenya ya Hiroshima na Nagasaki turabizi turi ngahi Burundi ko byagenze birazwi umva rero uraba rero nk'ubu tuzi ntuzenya Hiroshima na Nagasaki ko hatera kibombe amabombe n'uyu munsi abantu bose bavuka ari bimuka mugabo rero aho bigoreye ukaza usanga umuntu w'Hiroshima na Nagasaki agaca gwanya Putin kandi Amerika ariyo yakoreye ikibi abi Hiroshima na Nagasaki ari mu Japan umva rero niho rero isi riri goreye bigenda bihindagurika jewe rero nk'umubanyi wawe kemwe iyo wumva bogira bazorasa ngaha abareke gutumbereza no ngahi wanje abana manuzanye n'amabare perda uzosanga nta nibizoza mbere nta nibizoza bijya n'amaparara kandi ibintu byose bigira ku gihe burya ibihe bizohinduka hanyuma abari mu binyoma nyine babona ko bari mu binyoma Imana izobahindura kuko nici habereye jewe rero nyakubahwa apotre urumva dutera mu ntege abashyitsi nabo rero karibu rero kandi burya rero jewe ndashimye kuko jewe nkibona ba Jasmine nabo bagenzi bose burya bose bugeje n'abagenzi urumva sino babesha hariho umuntu yitwa Poshe Ngozi burya Poshe narazi kuhuza abantu cyane Poshe ni uwo mubono mengo ni wa muntu w'umusore umengo ntaco yanezwe mwa burya Poshe ni burya n'umuntu nawe nyene uri kuramuraba usanga umengo nawe yarabaye urangiranwa nubwo nawe nyene atabuze ibyo bamuvuga kugasanga bamuvuga mu bintu by'ubwicanye kandi usanga atani n'imbeba zino kwica atani inkoka zino no kugira umuntu bakaje ngo bakamwaduka rero aba bagenza ubona aba banyengozi barafise n'intuzenya na association yabo yitwa abagenzi bo ku mutima jewe sindimu bwakana navyo nyenda bikurikirana ko n'abantu bafashanya je namanda twahuriye no mu bintu bimeze nabi vy'impfu cyane no binezereza bijya by'ubugende turahura cyane abantu burya barita banimanza burya abantu nibeza jewe vraiment murose kwabisa intuzenya umuryango mwiza burya je n'abagenzi ndabazi rero aba kujya nyine namwe mwabigeneje uyu munsi ndazi ko ariko murigira n'ahandi haba mu magorwa no mu mahigwe mu binezereza byose bandanye bene wacu hanyuma jewe ni wagenda Ingozi uginzo guherekeza na jewe tugende rero dushikire hariya kandi agasaka kare na Runyonga
hanyuma duheze dutambe wa rumerike kuko ababobo bazoshiramo n'agahiye ndabizi bamwe tuzorora muri zoom yego hanyuma rero ibintu bizo bigende neza n'ubundi kandi byagenze neza ntabwo mugira ngo kubera ngo nuze nyane yega nukunyine none ko tutari kuzana inturire kandi ngaha kizira nuko rero nitugire Kristo mwami Mana data zo umwami wacu Yesu Kristo turagushimiye kandi nyaguhora ku ngoma kuko wabanye natwe muri uyu mwanya mwiza mwami integuro zawe ni nziza watugiriye neza urugo rwacu mwami waruteye iteka uruha umugisha udasanzwe turagushimiye nyaguhora ku ngoma ku mutima w'urukundo ku mutima w'ishaka ku mutima w'ushigikira ukuri washize muri bene data mwami b'abanyengozi maze nyaguhora ku ngoma iyo mbuto yabashyizemo ikera ndetse igashika n'iwacu turazi ko atari twebwe ba mbere bakoreye nk'uku bashyigikiye mwami none nyaguhora ku ngoma wabonye akigoro bagize ibyo baje bikoreye mwami batuzaniye kugira mwami ngo bitubere umugisha turagushimiye ku majambo meza y'intahe twumvise turagushimiye mwami ku rukundo waremye mwami hagati yabo ukabagira umwe bakagira amaso menshi ariko bakaraba hamwe bakumva kumwe bakiyumvira bimwe ndetse mwami byose bikaba byiza kandi mwami kuvuga n'abati ahari urukundo nihuba none nyaguhora ku ngoma turaguhaye icyubahiro aho byagiye mu ijuru kikujwe n'abaserafi n'abakerubi n'ibinyabugingo mwami turifatanije nabo kuvuga mwami ngo wakoze kandi urabereye gushimwa mwami Imana ishobora byose mu butandukane bwabo ko mwami batava mu rugo rumwe umwe wese uzi isengesho ryiwe yaje imbere yawe yaje kugutakambira ari icyo agusaba ndazi yuko mwami uri Imana yumva kandi igira neza natwe mwami turabafashije gusenga turabikwinginze mwami umwe wese data icyo akenye n'icyo akeneye ukimuhe kandi ukimuhaze ubaho umugisha mwinshi ndetse ubagire isoko y'umugisha uzoza uratemba uva kuri bo uje ku bana babo kubuzukuru no kubuzukuruza gushika Yesu Kristo azoye gutora ishengero aze asanga ari imiryango y'abahiriwe ari imiryango imerewe neza ari imiryango ikingiwe nawe amaraso ya Yesu Kristo abatwikire indimiro zabo mwami zamezera kandi zimbuke byinshi ibyo bakora n'amaboko yabo mwami ubihe umugisha ubigwize mu izina rya Yesu Kristo urabarinda indwara urabarinda mwami ikintu cyose cyoba kije mwami guhungabanya ubuzima n'imigambi yabo data turakwinginze ngo ubabere igihome abamarayika bafise inkota za kimiriro bakikuze buri umwe wese mwami data uraba umugabisha w'ingabo warabwiye Aburahamu ati ndaguhezagiye kandi uzoguhezagira nanjye nzomuhezagira kandi abango n'uzokuvuma nzomuvuma umuha isezerano ryo kuvuga ati nzoba umwansi w'abansi bawe kandi nzoba umukunzi w'abakunzi bawe nyaguhora ku ngoma baburanire ikintu cyose mwami ukibemo abakunda nabo mwami nabo bakunde kandi bahezagire bagirire neza data ndabateruye mu biganza byawe mu izina rya Yesu Kristo imigabo n'imigambi yose bafise mwami data ubagirire neza tuze twumve intahe zikomeye ko wabadugije ukabakomeza ukabashikana ku rugero bari ngo bashikana ko Isaka aho abandi bagira bati wowe uradusumba kuko uri umunyamugisha reka nyaguhora ku ngoma ubaho umugisha udasobanutse mu bwenge no mu maso y'abantu baze biyumvire ibyo ari byo ariko bamenye yuko ari we wabikoze mu bugingo bwabo kuko bakwamiye imbuto nziza urakoze kibirenge kizima ndakwinginze ngo utugirire neza mwana uyu munsi tubonanye umunsi w'intango utubikire ubundi buzima bwiza kandi burebure tuzoduhe mwami tubona kugira neza kwawe duhamagarana duhura twigingana tuvugana ibikorwa n'imirimo myiza wakoze ibisigaye nyaguhora ku ngoma nta kindi gisumba kuzorangiza neza nubwo woduhezagira nubwo woduha kuramba umunsi umwe tuzova muri uyu mubiri reka mwami niwamara kuduha umugisha mwinshi
ukaduha mwami kubaho ubuzima tukamara guhaga iminsi yo mu isi data turakwingiza mu bumwe wese uzomuhe kurangiza neza aze yimukira iwawe data ntihagire n'umwe muri bo atazorangiza neza ntihagire n'umwe muri bo kuri wa munsi uzoza utora abatumire n'umugeni wawe mwami data ndakwingize ngo amazina yabo aze yumvikane muri cya gitabo cy'ubugingo uyasoma ubahamagara uvuga ati mwakoze neza isi mwayibayemo neza mwayishizemo urukundo mukunda abandi ijuru rirabishimira ribabikira ubuzima budahera kandi bw'umunezero data turakoze abakomoka ko bose mwami uzobibukire kuri iki gikorwa cyiza bakoze ubahe umugisha kandi ubarinde tugiye gutandukana nyaguhora ku ngoma umwe wese aja mu rusago iwe turakwingize mwami ngo ugendane n'intambuko za buri muntu wese kuko uri Imana ibera hose icyarimwe uri Imana izi byose shigikira intambuko z'umwe wese ubarinde kandi no muri ijoro mwami uduhe itiro ryiza itiro mwami riruhurira imitsi riruhurira umubiri n'amagufa ariko ubuzima bwacu bwo mu maboko yawe uratwiyereka mu ndoto tuganirize utwereke imigabo n'imigambi myiza udufitiye ahasigaye mwami turagushimiye ntitwibagiye gusengera igihugu cyacu turagisabiye kandi amahoro tugisabiye umutekano tugisabiye umugisha uturinde kandi turindire imbibe nyaguhora ku ngoma urinde indongozi zacu uhereye kuri nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu n'inzego mwami zose zimufasha gutunganya ubuzima bw'igihugu gushika kuri umwe arongoye inzu 10 n'abandi bafise imirimo itandukanye mwami turasenze nyaguhora ku ngoma ngo tuzigame kandi mwami uturinde akabi turakwingiza nyaguhora ku ngoma ngo amasezerano wadusezeraniye muri bya bikorane byose mwami tuba imbere yawe tugushimira turongora indongozi nyaguhora ku ngoma cyane cyane dukurira n'umukuru w'igihugu mwami tuhumvira byinshi kandi dusezeranira byinshi turazi yuko mwami muri Imana itazi kubesha wabwiye Yeremiya ugere nyuma y'ijambo ryawe ngo rishitse data uraduha kubaho no kubona gushika mwanya amasezerano uraduha mwami kuvuza umunsi umwe mwami tuvuze ifirimbi tuvuze amahembe tuvuze inzamba z'insinzi tuduze ibendera ry'insinzi urakoze kiberengeye kizima turabizi yuko iyo tugusaba tidushobora no gusenga ibikwiriye ariko tugushimiye kuri mpemu yera we watunihira n'iminiho tudashobora kuniha akadusengera n'igihe tureko turasenga icyo gituma mwami tuzi yuko n'igihe tutagusabye widuhera ubuntu n'imbabazi zawe urakoze kiberengeye kizima icyubahiro n'inganji byose bikomeze kuba ibyawe ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo dusenze twizeye amen anezerewe ego naremye sindi jenyine murakoze rwose kabisa asani muzee yego nshuti yanjye wewe baziheberi nabonye umukozi w'Imana muri sayi wawe ndaryohewe yamutama n'uwakera